hariho poste ya nari nasi ngo ndayivuga yaramubabaje gatoye mugana mugeni ivyo nta kibazo uzobona nibirenze ivyo gusa nta kibazo je none ko bitambabaza canke bitekana atekana ivyo nivyo nanka bicafuza abantu gasanga ejo umwana arakuze arabonye ama poste ko ama poste nahaje atayafuse nyene kuyandika nahaje mukecuru je ntaje bintwana ntibyambabaje vraiment icambabaje ngo yataye abana iyo bera ataye abana n'urugo donc il faut ko umuntu agira amakuru azi apana kugira amakuru yibwiye isi no mukecuru just mukecuru ntacyo byambwiye muga ico vraiment nicangyoye na gato yarageze hiyo hose no baririmbyi kazi no vuga ego nkunda ni Vania Ice muga korabo nifuza cyane ni kubahungu ego umva rinde wo prefera Satbi niwe prefera cyane kubera ki Satbi vraiment nk'umuntu mama ufite abana kaja kuri stage wambaye kareso mbabarire gukoresha icyo kintu urambaye kareso canke urambaye akabutura kerekana igisusu ufite abana ejo bazokura kandi bazobona ivyo wakoze donc bagerageze kugumana imico surtout hama abagabo nabo barundi surtout bashigikira abagore babo vraiment baje mu gikorwa cyabo baje muri tala yabo. Yes, reka ndabaramutse nongere ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye mwese nizere yuko ibihe biriko bigenda neza abo bitameze neza nabo nukubihanganisha uko biri kose Imana irababona kandi mukomeze gusenga cyane abantu b'Imana ku yindi ncuro kandi iyi ni Buja Town TV twongeye kugaruka turi kumwe n'umutumire ari special n'umuririmbyikazi aje atavyorosha kuri micro ya mbere ni Jewe Raja micro nayo igira kabiri hariho umutumire mwita ni Magri Dia yakajambo Dia gasigoriki Dia ni izina ryanje ni Lydia numva yo Linda yikurako amadia aigo ama Magri nayo izina rya mama Margarita donc Magi ego shaka yo Eli sigaye yo Li sigaye okay turakwakira kuri micro za Buja Town TV unaturamukiriza n'abakunzi bacu mbere n'abakunzi ba muri rusange cyane ego umeze neza ga Magri ni kuri ndashima Imana nk'ikibazo ca mbere ku batakuzi wo bidondora gutegushwa no muzi ku mazina yanje nitwa Habimana Lydia ama izina yayo ry'ubuhanzi ni Dia Magri ego kubera iki inspiration ya Dia kubera iki inspiration ya Magri byavuye hehe mu majambo make nayivuze ko Magri ari Magi Magri donc ni Magi gushaka iyo Li donc Magri ama Dia nayo ni Dia yavuye kuri Lydia ego ego tukiraho nyene mbega uno musi uje nk'umuririmvyikazi ubuto bwawe bwari bumeze gute muri rusange ubuto ego sintawe ikibazo cyane ego uno musi kuri social media zawe ko barakubona nk'umuririmvyikazi ariko arabizamo neza hariho n'abaca bashaka kumenya mbeka hise kawe ubuto bwawe warakunda kuririmba bimeze gute cyane gose nakunda kuririmba ni kuvuga ngiye muri douche narabamena amatwi umva baba bariko barantuka misi yose gutumena amatwi wowe nibiki umva niwe nakuze nkunda amaze gukura gato nabonye ko mfise iyo mpano yo kuririmba nuko muri make nta korale waciyemo ego naraciyemo ego ni hehe nimba atari banga oya si banga na gato ni eglise yitwa Vido Miracle ku Mutakura ego umuntu ariko arumva Magri aca akenera kumenya mbe Magri urafise abo muvukana bimeze gute muri make ego ndabafise uvuka mu muryango w'abana bangana gute turi batandatu ni wowe wenyine uri umuririmvyikazi canke uri umuririmvyi mu muryango wose ngirango ego je nyene vraiment nije navuyemo nyene ndabikunda impamvu nkubaje ikibazo cyo mu miryango ni kubera kenshi yo mu Burundi yo nk'abavyeyi canke abanyamiryango babonye umwe mu bana canke umwe mu bo bibarutse afashe umwanzuro kugira ngo umuririmvyi acavuga ngo yasaze bakwakiriye gute muri rusange mu muryango ni ibintu nabasavye mbese novuga gute nibona basabye cyane gose mbese ndanabafukamira nuko ndabikunda ni mu ndeke biki gusa ikintu bambwiye ngo kusanda abaririmbyi barafise reputation mbi
turagusavye ntuzigende ngube nk'abariya bambara ubusa ugasanga birateye isoni ego nje ndavuga nanje ndabibemereye vraiment ntabyo nzokora bijya bintu ego aho uzonkunda uko nyene ntarinze ndahena canke ntarinze ndakora ibintu nyene imico yacu itatwemerera benshi bafashe ingingo yo kuja kuririmba barabibicibwa mu miryango yabo wowe ntibaguciye mu muryango ati ngo turakuvumye ana gato ahubwo barangyoherewe cyane ni nabo bambere bashigikiye wow ni umuryango wanje niwo bantu bambere bashigikiye yego vraiment wow neza cyane rero urafashe umwanzuro uratanguye kuririmba aho uno munsi kuri YouTube channel yawe hari kindirimbo zishika kuri 2 yego turaza kuzigaruka ko mukanya ariko ndakeneye kumenya nka Magri kugira uvuge ati jewe uno munsi ndabaye umuririmbyi kazi abe officiel ari official ndigaragaje inspiration yavuye he canke impamvu yo kuririmba yari impamvu yawe kugira ufate uwo mwanzuro ikintu canye mbere canye inspire nuko nakuze nkunda abasirikare ndavuga nti mana jewe nkiriho nkihema ego jewe indirimbo ndakeneye kurimbira abasirikare vraiment aho nzotangurira hose jewe nzoririmbira abasirikare neza cyane niyo inspiration vraiment yantumye cyane mpaguruka ego nyuma ndabwira umuryango nti jewe ibintu meze guca ubuje nditeguye nta kinzibiye nditeguye kandi nshaka kurimbira umusirikare w'igihugu vraiment ndashimira umuryango wanje cyane barashigikiye baramfata mu mugongo bake vazi ukuri kuko nkiri umwana ndakugize ukuri nambara tashi gusa ufite sino kubakunda gusa ngira ndanabagwaye baramahera yo kugura impuzu nagenda kugura tashi garde robe yanje ni tashi ego na anniversaire ya 2023 baye tashi n'abagenzi turaho nyene benshi barabonye indirimbo umusirikare Telekom barabonye indirimbo umusirikare yagiyeho mbere benshi bibaza yuko ari umurundi kazi w'umusirikare yagiye gusohora indirimbo byarakoroheye kugira ushike kuri rya rwego rwo kwambara teni rya gisirikare uca ufata umwanya ufata amasanamu unabishe no kuri YouTube narabisabiye uruhusha narabisabiye uruhusha hama barazima ego urusha ni rwakugoye si cyane vraiment neza cyane aha shaka abakunzi ba Buja Town TV bariko baradukurikirana bumve yuko utiyadukije oya sinakuya no asar nizo mpuzu zanje narazi ego ndibuka ko bigeze kuzibuza ngira barazisubira oya zari ziwanje nyene naguze umva nabaye oblige kuzibika ahantu niba durusha kandi zosanda zambare sawa hariho benshi bavuga ati ngo muzitware ku ma position ya ntabyo nigeze menya vraiment ego okay umusirikare urayiririmbye feedback yaje ivuga gute wayakiriye gute umusirikare vraiment yarakunzwe cyane ni indirimbo vraiment yakunzwe naronse amakomantere menshi meza umva hanini baratangaye bigenda gute umuntu w'umudamu canke umukobwa aririmba yumvire ku basirikare ego navuga gute n'ama message menshi y'abasirikare narayaronse yego bavuga ati barakoze yego vraiment ahanini vraiment vyagenze neza cyane okay vyagenze neza uraronse feedback canke nerakumenya hari impamvu yatumye uririmba umusirikare nta muvyeyi w'umusirikare arimo nta mufamili w'umusirikare muri famille nyine nyinshi bose b'abasirikare bwa nta muvyeyi wanje n'umusirikare n'ikihe kintu rero cagutumye ugenda kuririmba ucudo mu rutoke ku musirikare ntuvuge ku mupolisi nico kintu nyine nakubwiye ko nakuze ndabakunda kuva ndi umwana mutoya ndabwiye ko twashagura n'abantu wana nk'umusirikare tugahora nk'undi kumwe na mama umusirikare ari kumwe n'abantu nk'abantu nka batatu basivile naramutse umusivile sinanamuraba gushika mu mambwe ati nzokuniga wewe nzokuniga upfe kubera utegereza kuramutsa abantu bose nibaza ko irya teni yatumye inyatira hama nkuze numva n'amakuru yabo nyene bagwanira igihugu ho rero nco ndabakunda kurusha kubera ko none utabaye umusirikare nk'akabazo k'amazinda oya je ndatinya ntajya nashobora ndatinya nta muntu arabikubwira yuko wari ubera wambaye iryate canke uri kuriraba wowe nyene kwako nakuze ndanavyambara nk'abagenzi ntibyabatangaje cyane
mugabo kuba umusirikare vraiment urumva ko ari ikindi kintu nyene navyo noshobora navyo Kazima ari wabaririmbiye indirimbo igira kabiri turayigezeko yego fake fake umuntu atacumva neza mu kirundi gisiguriye ni ikintu nyene atari ico ni ikintu atari ico nk'umuze nk'umuntu wa fake ni umuntu nyene atabari w'indyarya umuntu mbega hagiye bakunda kumuvuga gute umuntu wa nta kigenda nuwe nyene umuntu wa nta kigenda niyo impamvu yagutumye kuririmba fake wari nibiki vyaye vyakubayeko ni true story oya si true story mugabo nukuri bigiye indirimbo nanditse sinane nateguye kuririmba burya naye nateguye kuririmba indirimbo mfise muri agenda nyene nanditse ariko bivanye n'ivyo bihe nyene nabona byabaye byinshi vraiment abantu bicana imashano kaza nk'umuntu yapfuye ukabaza nko kuri stat umuntu yabaye iki ngo bamuhaye ishano yapfuye numva birambabaje vraiment kandi ukasanga ni wa mugenzi mwamana wa undi munywana wa undi musangira tous les jours akagutwengera akamubwira ama projet yiwe yose wow kumbe ni wa mbere umuntu atangura kwica ama projet yawe kumbe ukaza kumumenyera kurangije cyanda yandika nayandikiye aho nyene nta nisomene byamfasha naciye ndandikiye ndayisohora nta muntu yaguhemukiye mu ubwo buryo kugira nawe nta numwe vraiment nukuri nta numwe waravye ku buzima nyene tubayemo yego je nta mugenzi numwe mfise wa nta kigenda nifite nabake mugabeza ego tumaranye imyaka bima turi kumwe yego okay turaho nyene urafasha umwanzuro wo kuvuga ati nguririmbe aho wavyinjiyemo neza no musi wiswe umuririmvyikazi hirya no hino haba ariko haravugwa amajambo atandukanye nahe majambo akubabaza ubumva udashaka kubona nka commentaire ku ndirimbo zawe kubijye na apparence yawe kubisanze navyinjije nka barambwira ati aho tugiye kugwanura urugamba rw'amajambo mugabo wewe uvyirengagize uifocusinga kuri tana yawe n'ikorwa cawe sino amajambo nukuri ni menshi nandi kundi mushasha mugani menshi mugana ntaca kubwiye ego okay turaho nyene hari abaririmbyi muri kahise babijemo barabivamo yego sivyo yego babijemo bakagira ibibazo aho benshi mbe vyabaye n'umugana ati nguraje ngo barakubona ngo misi ugiye kuvyara yego ucu bivamo wowe nta kizoguca intege canke ntituzokubura iyo twakubonye inyuma y'imisi mikenya nk'abandabo kubisanzwe je nabaza muri carrière yose urakora vraiment n'inguvu hamaboko ariko Imana ikakugita umuntu wese aba yifuza gushika hariya yego umugabo nagoma sabe basinovuga gute nk'aba mama bari mu rugo babaririmbye yego asaga babangamiye vraiment bareke kubatesha bavuga gute bakwatesha tala yabo kuko iyi tala nubona ko bari benshi baririmba burya tala yo kuririmba nitarigoye cyane yego bahubwo bashigikira abagabo babo babashigikira babere bafate ukuboko gusa bavyumvikana kandi n'abarundi kazi baba mama navuga gute ntibazi bate imico ntidute n'imico turirimba muga tugumana imico yacu neza cyane sivyo yego vraiment nk'umuntu w'umumama ufise abana kaja kuri stage wambaye kareso mbabarire gukoresha ico kintu urambaye kareso canke urambaye akabutura kerekana igisusu ufise abana ejo bazokura kandi bazobona ivyo wakoze donc bagerageze kugumana imico surtout hama abagabo nabo barundi surtout bashigikira abagore babo vraiment baje mu gikorwa cyabo baje muri tala yabo je nico ndabasaba hanini yego nico usaba hanini gushika no munsi uratanze n'impanuro ku baririmbyi n'abaririmbyi kazi rero tuzokugumana ntaho uzoje jewe nukuri peut-être ikintu gikunda gustopa cyane ni management yego hamwe arambigwa akavuga ati none ko je ntabona umusaruro je ndarambiwe vraiment ndabivuyemo ico conyene nayo kuri kote ya famille nta kibazo na kimwe yego nk'akabazo k'amazinda kandi magri arubatse yego cyane wereho ntaho uzoja nta n'uzogu oya twarabivuganye nta kibazo ntaho uzogutesha umuntu usanzwe wubatse ahubwo ndamushima ko arashigikiye wow usanzwe ubigiyemwo wubatse aba ari vyiza cyane kuruta kujamo ukiri inkumi kubera hari igihe ushobora gushimwa n'utabikunda c'est ça
ubu rero nwagushigikiye gushika no aranshigikiye vraiment neza cyane wow Yeah. turaho nyene mbega ibivuga umugabo wawe ntaco bimugira nta impact bimugira ego hariho poste ya Nari Nasi ngo ndayivuga yaramubabaje gatoye mugana namugeni ivyo nta kibazo uzobona nibirenze ivyo gusa nta kibazo je nane ko bitambabaza canke betekana atekana ngivyo nivyo nanka bicafuza abantu gasanga ejo umwana arakuze arabonye ama poste ko ama poste nahaje atayafuse nyene kuyandika nahaje none ko bavuga ibitari ivyo uwo babajwe niki tekana abo mwana wakuriye muri tatament mama wari umuririmbyi arabimenya kuze nawe acaho mu entertainment arabimenya arabitahura ya sesa turaho nyene uciugaruka ku kibazo ca Nerinat sinenze ko cagize impact no ku mugabo wawe birababaza bapfa guhora gusa birababaza turaho wumvise Nerinat ariko arakwita umukecuru fatire kwico onye uko nico cavuzwe cane wavyakiriye gute oya umukecuru je ntaco bintwana ntiryambabaje vraiment icambabaje ngo yataye abana iyo yarataye abana n'urugo donc il faut ko umuntu agira amakuru azi apana kugira amakuru yibwiye isi no mukecuru just umukecuru ntacyo byambwiye mbwa ico vraiment nicangyoye na gato yarageze hiyo hose yavuze ngo muramberetse ko atataye abana n'umugabo voilà ico nico ariko ntaco igihe sasa nuko atari ivyo mbwa si vyiza mwari musanzwe muzinanyeho oya nawe ntawanzi nawe ntanzi ntimuranasangirana oya nukuri okay ivyo biri muri vya bindi usanga biriko biraca intege umuntu nk'umuririmbyi cyangwa umuririmvyikazi kubwawe nka Magri gushika no munsi nikihe wumva cyo guca intege cyane nikihe wumva cyo guca intege cyane ku buryo umuziki wavuga ati ndahagaritse je ikintu kico ntege washinovuga gute nk'abana bavuze ibintu bireke uratumara amaza canke famille kavuga cyo umugabo kavuga ati ase ico nico cyo ntege vraiment nayo ibindi y'amajambo bavuge mpaka bazomva ko baje ku niko bimeze barakuvuga then bakakuvako bakaja ku wundi ati rero wajuje yego vraiment karibu reka gusa bazi barara amajambo bavuga ku bantu surtout baba mama bazi barara abantu ukuntu nyene bavuga yego kuko après tout abana barakura nawe nyene azovyara azobona yuko ikintu gikora ku mwana atari ciza yego ikintu gikora ku mwana no ku muryango yego si ciza na gato ni babandi usanga bariko barashwana ugasanga batanguye gutukana ku bavyeyi c'est ça bishika kure kandi birababaza cyane yego urageze mu muziki urakeneye gutera imbere urakeneye nawe kugira visibilité uronke na frambo kufuko yego uno munsi nk'uwahe muririmvyikazi w'umurundi wifuza gusaba korabo canke wumva yuko agoye korabo vyo gushimisha gushika uno mwanya kusanze abantu b'abaririmvyikazi novuga yego nkunda ni Vania Ice mbwa korabo nifuza cyane ni ku bahungu yego wumva ari nde wo prefera Satbi niwe prefera cyane kubera ki Satbi afise jigeza ndakunda ingena ririmba wow yego ndakunda ingena ririmba like arafiringa nyane kari murumva ko ariko araririmba nyene ni bimuri mu maraso uri emotionere cyane wewe oya nta na gato kuri emotionere n'umuziki biratandukanye ese ndi emotionere mugabo umuntu ariko araririmba urumva vraiment ko umuziki arawumva yego none uvuze ngo nturi emotionere gute uririmbire ibintu abantu batwara muri emotion ngira ni inspiration okay nibaza ko itandukanye na no kuba emotionere yego sino just no kuri ndi emotionere cyane umusirikare voilà umusirikare ndakunda cyane banyita umusirikare wabivuze ubu rero tugiye kukwita umusirikare nkuko vyivugiye bakunzi ba Buja Town TV nkuko mariko muradukurikirana turi kumwe na Magri Dia yarimbye indirimbo zibiri kuri YouTube channel yiwe nimugende muzirabe hariko fake yeruka gusohoka izindwi zibiri gushika no mwanya dukoranye iki kiganiro n'umusirikare indirimbo nziza nakunze cyane yanagize na feedback nziza ngira cyane hamwe itashitse ku buryo benshi bakwise n'umusirikare kazi
ntibabimenya yuko ari umuntu abakunda gusa. Uno munsi naho uriko uravuga ati ngo urifuza gushikira nka Satbi yuko ari we mwokorana collabo. Atari Satbi nta wundi muri nouvelle génération wumva nyene uririmbana nawe ukumva muramacinze? Kusanzwe abarundi bararimba neza vraiment. Ari nka bose. Barafise impano. Bose. Abarundi. Yego. Shabo sinzi. Mugabo hariho abantu usanga prefera. Yego. Amajwi yabo canke ingene bariri façon yabo y'ukuririmba. Je vraiment ndakunda ntuze façon ya Satbi ngene aririmba. Neza cyane. Nawe iyo misazo yikurikirana ndazi muzovugana. Azokurondera. Ikibazo ca nyuma gushika no mwanya ni yahe ntego wumva wifuza mu muziki ndundi? Nihe wumva ushaka kugera? Ni ntego y'abaririmbye bose kuva ahuri ukashika handi ukamenyekana ukanakundwa ukanashigikirwa surtout kubera udafise umuntu agushigikira udasana gushigikira udasana bagukunda nuko ina namwe wosika uri kwitamba wirohera wowe nyene. Donc saba bashigikira ndi mushasha mugabo bashigikire nanje ngere ku rundi rugezo hama amahera dukoresha ni menshi n'ubuse management nayo n'umuntu araruha kugira nawo basuraho uganye quelque chose kubisa talayo canke ikintu cyose urakora uhiteze umusaruro neza cyane. Rero nico twese dushaka gushika ikakubera ubuzima basi. Ego abatari babizi mbe Magdalena afise management? Ego ndayifise. Ndayifise gusa ntishima kwimenyekanisha Paul mu. Yego. Wowe bayifuza gushigikira naho ni karibu. Arahawe ikaze. Nta kibazo na kimwe. Neza cyane. Naje najya nka muri. Neza cyane. Magri mu myaka 5 tumwitegeye uko azobageze urwego rumeze nka gute? Mu myaka 5 nanje ndifuza ko mu myaka 5 nzabandi wundi muntu. Like basi navuga gute? Nzwi nkamenyekanisha igihugu canje. Neza cyane. Surtout igihugu canje vraiment. Kuko Uburundi n'Uburundi bwiza cyane. Atoka vraiment nk'umuntu yoba yaraje nk'umunyamahanga kaza. Aravuga ati narabonye igihugu ciza ni gito mugani ciza. Surtout ko izina Uburundi kurimenyekanisha nanje nyene ubwanje nkamenyekana. Neza cyane. Magri reka tugushimire cyane ku kanya waduhaye. Murakoze cyane. Yego murakoze. Nizere ko n'ikindi gihe tuguhamagaye uzotwitaba cyane ahubwo mwe nimwe dushimira cyane mu mudushigikira kuko hari abantu nk'abaririmbyi bashasha batakwikotsa udutesha umwanya emission yacu ntizoraba kuri mushasha barabibaza kwimbwira abo rero ntaco ndi mushasha no munsi umugabo bose batangurira hasi wowe kwa ngo ndi mushasha ntuzi ejo hanje niba babona ko ari guta umwanya it's fine nzokorana na mwebwe mushigikira abantu bashasha. Nico namankunda kubwira aba presenter bagenzi banje bo baharurira kuri ku bantu benshi ngo bakurikiranye iki mbe urazi umuntu nubwo yokurikirana n'abantu 100 abo abaraba umutima. Abo biyongereye ko bagiye kukumenya batari bakuzi. C'est ça oui. Rero rimwe na rimwe turihenda canke bakihenda. Umuntu ari wese afise impano no kumwakira. Exactement. Kubera ko gato karakura. Exactement voilà. Reka ndagushimire cyane Magri. Murakoze namwe cyane. Reka nshimire umukunzi wa Buja TV wese aherereye yari karadukurikirana akicara ikiganiro turi kumwe n'umunyempano umuririmvyikazi mushasha aje afite impano kandi adashaka no gusubira inyuma. Ni muzero tumushigikire kuri YouTube channel ziwe kuri platforms ziwe zose nawe atera imbere nawe mere nk'abandi amenyekane ubwo abari mu bihe vyiza nabo ndabipfuriza kuryoherwa abari mu bihe bibi nawe no gusenga Imana iborohereze. Bye bye hasta la vista.